Amakuru yaranze inondo turangije reka tuyahere mu Burundi aho General Alain Guillaume Bunyoni yahoze amushikiranganji wa mbere w'u Burundi yapfunguwe ku mvo z'uburwayi inyuma hafi y'imyaka 3 yaramaze afunzwe. Bunyoni yari yakatiwe gufungwa ubuzima bwose ku vyaha bitandukanye birimwo kugerageza kwica umukuru w'igihugu no gutembagaza ubutegetsi. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gisagara ca Goma hakozwe igitero ca drone gihitana abantu 3 barimwo umukozi wa UNICEF w'umufaransakazi yitwa Karine Buisse. AFC M23 yagirije leta ya Kongo ko ari yakoze ico gitero mu gihe leta yoyo ivuga ko hariko harakogwa amatohoza yo kumenya uko vyagenze. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko igihugu ciwe cahisemwo gukoresha inguvu za nucleaire kugira ngo kigere ku ntego zacu z'iterambere. Yabivuga i Paris mu nama igira kabiri ku nguvu za nucleaire mu iterambere. Mu Rwanda nyene APR Basketball Club yivanye mu higanwa rya BAL ry'uyu mwaka ikazosubirwa na RSSB Tigers. Naho Steven Constantine yagarutse kuba umumenyereza w'Amavubi inyuma hafi y'imyaka 10. Mu Rwanda kandi leta igiye kuhagurukira metanol na ethanol inyuma yaho bimenyekaniye ko zikoreshwa mu kwenga inzoga zitemewe aho rimwe na rimwe zihitana ubuzima bw'abantu. Mu kwezi kwa kabiri konyene hafi abantu 28 bikavuga ko bari banyoye izo nzoga. Mu buseruko bwo hagati mu gihe intambara ibandanya muri Iran, Moshe Khamenei yaratowe nk'umusubirizi wa se wiwe Ayatollah Ali Khamenei nk'umutegetsi w'ikirenga w'ico gihugu. Se yishwe ku munsi wa mbere w'ibitero vya Amerika na Israel kuri Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ivyo bitero vyashitse ku ntego kandi ko intambara ishobora kurangira vuba, ariko ntiyavuga ryari. Iran yoyo yavuze ko ariyo izogena ryari intambara izorangira. Aya namwe mu makuru menshi twabashikirije kuri BBC Gahuza Miryango. Ayandi mushobora kuyisomera mwebwe nyene ku rubuga ngurukana bumenyi rwa BBC Gahuza Miryango arigwo bbc.com/gahuza.